iyi training ya Nike yari yambitswe Nicolas Maduro yoba igiye kwambikwa nde umundi mukuru w'igihugu mwisi muri Afrika canke mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba aho twita EAC. Bimeze gute? Aya n'amajambo yiriwe aracana aho kumbuga ngurukana bumenyi z'abadiplomate bagenda batandukanye b'ibihugu mpuzamahanga, abadiplomate bo muri EAC, abakurikirana vya politike, abigisha mu vya politike, abahinga mu vya politike, eka n'abene gihugu muri rusangi b'abanyarwanda, barunda, bakongomani, eka isi yose bariko barabazanya iyi training Trump ya Nike yacaguye kwambika Nicolas Maduro yobigiye gukurikira kwambara nde. Aha ni mu gihe benshi baciye baha ishusho y'ugiye gukurikira ko yobari Paul Kagame. Nico gituma nkoze kino kiganiro turabire hamwe Paul Kagame, Maduro na Joseph Kabila, n'abakuru b'ibihugu bo muri kano karere ka EAC. Joseph Kabila na Paul Kagame bashushanijwe canke bavuga ko bakora bimwe, bagambana, biyemera, bagaba, batumva, basuzugura bivanye n'ivyo Paul Kagame ariko arakora inyuma y'isinywa ry'amasezerano hariya i Washington itariki 4 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka urangiye. Hama turaraba ukungene Maduro yashikanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwijoro. Hanyuma twongere turabire hamwe igituma u Rwanda rwabaye mu bihugu vya mbere vyiyamiriza ifatwa rya Maduro, ariko sebuja umufaransa ariwe Macron akaba ari mu bihugu vya mbere, umukuru w'igihugu wa mbere n'igihugu ca mbere caraye kiratamba umunezero mwinshi, bongera bana proposa uwoca asubirira Nicolas Maduro. Aha rero niho politike icambo c'uraho ngo politike imeze nk'akabumbu canke ngo ku rugamba. Ni umugenerali w'umukongomani yavuze ngo urugamba canke intambara imeze nk'umupira, uno musi uratsinda hariya nawe ejo bagatsinda ino. Tugiye kurabira hamwe ibijanye n'impungenge surtout abene gihugu bo muri Afrika muri rusangi bamaze kuba bata icizere kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko twongeye tukisunga amajambo ya Rubio yavuze Trump amuhagaze inyuma akavuga ati burya benshi bibajije ko Amerika itagira umukuru w'igihugu, ariko umukuru w'igihugu arahari, n'uyu mukuru w'igihugu wa 47 ni Donald Trump. Arongera karavuga ati c'est président qui parle et qui agit. Uri mukuru w'igihugu avuga akongera agashira mu ngiro. Ngo Trump ngo atandukanye n'abandi bakuru b'igihugu ngo birirwa imbere y'ama conference de presse. Trump nivyo aravuga rimwe kabiri agahanura nk'umuvyeyi canke agahanura nk'umuntu mukuru, ariko hageze ko yaktinga nta muntu numwe ahanuza. Ibi bikaba bivugwa inyuma yaho OTAN n'ibihugu byinshi by'ubumwe bwa Burayi vyateye ivyatsi iyi nyifato ya Trump ngo igaragaza kuba yarengereye amategeko ya ONU, ivyo bafunditse hamwe mu kanama ka ONU bijanye no gusugire canke ubwigenge bw'igihugu kanaka. Ibi rero tukaja tubibizamwo idonido inyuma ya kano karuhuko. Ikaze ndabaramukije nongera ndabahamwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Free Podcast TV bivanye n'umwe wese aho aherereye. Ndabakenguruke mwe mudukurikira muri mu gihugu c'u Burundi, mu Rwanda, muri Congo, Malawi, Zambia, mu karere ka EAC, muri Afrika muri rusangi, Amerika, Asia, Oceani, Uburayi, eka isi yose murahawe ikaze. Vyifashe gute? Aha ni mu gihe Nicolas Maduro bamukwakwanije. Mvuze bamukwakwanije ivyiwe birihuta, ifatwa ryiwe ririhuta, exfiltra bamukura muri Venezuela bamutwara muri Amerika birihuta, guciga urubanza kuja muri sentare birihuta. Mvuze birihuta nuko uno musi turi tariki 4 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 Nicolas Maduro umukuru w'igihugu ca Venezuela akaba ari mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika azoburanishwa ku munsi wejo itariki 5 z'ukwezi kwa mbere. Azoburanishwa muri sentare ya Tribunal Federal y'i Manhattan. Ibi navyo bikaba vyavuzwe na Departement ya Justice ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bisigura ku munsi wa mbere azoba ari imbere y'ubutungane muri Tribunal Federal ya Manhattan. Rero uyu mugabo baramuhuza cyane na Paul Kagame bivanye nuko nawe nyene yigize ntagondwa. Trump canke Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragerageje kumuba hafi, barageza kumuhanura, baragerageza gukora ibishoboka byose inzira z'amahoro, ariko ngo umugabo yica amatwi. Mwijambo Trump na Rubio bashikirije baravuze ngo uyu mugabo yarafise amahirwe menshi yo kuja kubaho ubundi buzima mu bindi bihugu. Bari baramuhaye opportunity zo kuvuga ati malgré ko uri umuteroriste,
wagirizwa terrorisme sije ndiko ndabimwagiriza ndiko je reprends ndiko na quotinga ivyo yagirizwa terrorisme ivyo vy'amana narcotrafika na amadroge ibigwanisho n'ibindi vyinshi vyatumye Leta Zunze Ubumwe zihagarara kuko bavuze ati twahagurutse kubwo kurinda umutekano w'isi nta cane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo baramuhaye amahigwe yo kuja kubaho ubundi buzima aranka. Ibi navyo kaba byarashikiye Saddam Hussein igihe nabona yibabwiye yafata Kuwait akayibandika kuri Iraq, hanyuma bikarangira abamubwiye ati subiza Kuwait mateka yayo yihubwigenge bwayo yubahirize, hanyuma wewe usohoke nk'umuvainqueur twongere tuguhe nico bita Prix Nobel kagashimwe Trump amaze iminsi asaragara asawa. Akagashimwe barakamwemereye ariko nawe yica amatwi birangira bamukozemwo ivyo bamukozemwo. Nivyo vy'ibirero byashikiye Maduro rero arahuzwa na Paul Kagame agahuzwa na Joseph Kabila. Andika bavuga ati ces trois présidents présentent un point commun troublant. Ngo aba bakuru b'ibihugu batatu Nicolas Maduro, Paul Kagame na Joseph Kabila Kanambe Hippolyte ngo bafise i point commun, bafise ico bahurizako kandi giteje ibibazo. Icambere ni trafic, ibi bintu byo gukora ibicuruzwa vya magendo habamwe abantu ibigwanisho amadroge ubutare ibintu byose binyuranye n'amategeko bija mu rugero rwa traffic. Hakabaho rebellion, bose baragenda barakora ibintu vy'ibiroberi, ibintu vya terrorisme, ubwicanyi, ama groupe y'ibibandi, abafata ku nguvu, abica, abagenocidere, byose babihurije ko hama ngo hakaba ikintu citwa destabilisation, bagateza umutekano muke. Bisigura ko urumva ko Nicolas Maduro yashinjwe canke yagirizwa kuba umuteroriste nawe ntabikorera mu gihugu ciwe gusa arajabuka akarenga imbibi akaja mu bindi bihugu akarovandika ivyo arovandika ubwiyemezi. Mwarabonye amatanta yabaye muri Amerika kuri yama Twins Tower yama etage ari jimere nandi henshi agenda atandukanye. Mwarabonye atanta yabereye imbere ya Donald Trump Tower, ryari bombe ryatezwe mu modoka ya ubwoko bwa Tesla. Ndababwire ko Tesla ari mark ikorwa na Elon Musk akaba ari umugabo w'ukuboko kw'iburyo kwa Trump. Ibi byose barabikoze kugira barabe kungena ijya modoka ya Tesla bayitesha agaciro bongere bavyonge Trump. Harako ndasigura ko umaze kuja mu bintu vya terrorisme urarenga imbibe. Akaba ikindi kintu babagira babahurizako ni kintu citwa ngo ces trois figures ont une même dérive du pouvoir. Hanyuma Nicolas Maduro niwe bahereye ko bavuga ati Nicolas Maduro, chef d'État accusé par plusieurs instances internationales d'être lié au réseau du narcotrafic. Ikintu cyambere kiza imbere mu vyazira bamwagiriza ko ari umukuru w'igihugu yagirizwa n'ama tribunal menshi n'ubucamanza bwinshi mpuzamahanga ko ari akorana n'imitwe y'iterabwoba y'abadandaza bimogi, abadandaza bigeme, abadandaza ibihimba by'abantu n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Bakagaruka ku witwa Joseph Kabila ariwe Hippolyte Kanambe, umunyarwanda w'igifobagane, ari afise complexe d'infériorité, adashaka kwemera u Rwanda gwiwe. Ubwo Rwanda bama baririmba n'ibindi byinshi, ariko si Kabila wenyene, ni benshi. Hariya ba Willy Manzi, ba Sultan Makenga, ba Willy Ngoma, andi benshi bagenda batandukanye. Abanyarwanda muri rusangi bari mu nkotanyi RDF bayoka Paul Kagame, bose bafise complexe d'infériorité. Baratwereka amafoto ya Arena BK Convention Center ariko bakifuza kurara muri Congo. Joseph Kabila nawe yagirizwa iki? Ni ancien chef d'État, bisigura ko nawe nyene yahora ari umukuru w'igihugu ca Congo, accusé d'avoir pratiqué avec des groupes armés. Mwarabibonye ko byarangiye agiyeyo officiellement kwiyungana AM23, arafonda ivyiwe gushika naho vyanka, aratarukira kuco bita Sauvons la RDC. Ubu akaba ari cafise kikaba cavukiye Nairobi mu nama yabaye mwijoro. Twacha dukora ikiganiro cikibiriraho, ndibaza ko muvyibuka abadahengeshanya kurikana ibiganiro vya Fleury Podcast TV. Avuga ati c'est un chef d'État accusé d'avoir pratiqué avec des groupes armés au prix du sang de son peuple congolais. Aha ni mu cadre baba bamufata nkuko ari umukongomani kuko yarabaye mukuru w'igihugu ca Congo. Aha ni mu gihe batagiye cyane mu masource yiwe canke nko muri rwa rubanza yacigwa na sentare ya gisirikare, aho babanje baramwambura ubukongomani abo munyarwanda, aca yagirizwa ivyaha vyo kuba umuspy
spyman, umusoma rusaku, umumaneko n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, umutretre, ivyaha yagirijwe gushika ntacirirwa urubanza rwo gupfa. Mwese mwarabikurikiranye hano ku mbuga ngurukana bumenyi, ku rubuga cane cane rwa Flohi Podcast TV. Uyu ni Joseph Kabila ariwe Hippolyte Kanambe. Paul Kagame, un président en exercice, n'umukuru w'igihugu akiri mu mabanga, akize d'utiliser son armée, yagirizwa gukoresha igisirikare ciwe RDF, Rwanda Defense Force, accusé d'utiliser son armée au-delà de sa mission régalienne, la transforma en instrument terroriste. Afata igisirikare ciwe agihindura abateroriste, nkuko nakonda bivuga bose bahuriye kuri terrorisme, ngo pour la déstabilisation régionale, ngo kugira hungabanye umutekano w'akarere. Tuvuze akarere ni Burundi, ni Tanzania, ni Rwanda, ni Congo, ni Uganda, ni Kenya, ni Sudani, ni Somalia, ni Congo, n'ibindi bihugu byose bihanamiye kano karere ka pays de Grand Lac. Grand Lac na EAC ni kano karere kose muri rusange. Ibi rero Paul Kagame akaba nawe avyagirizwa. Donc barafise ivyo bahuriye ko Nicolas Maduro na Paul Kagame bobo Kagame nico gituma bavuze ati iyi sarubeti canke iyi training iyi jogging Nicolas Maduro yambitswe, Kagame no wagiye gukurikira kuyambikwa. Aha bisunze rino jambo rero rya Marco Rubio yavuze, reka turishiremwo mu ryumve. Riri mu Congereza, translating mu Gifaransa, ariko reka mbanze ndarice ku masonga. Marco Rubio naye nabivuze mu ntangamarara, avuga ati hari abantu bibaza ko leta zunze ubumwe za Amerika zitagira umukuru w'igihugu, ariko barihenda kuko umukuru w'igihugu arahari. N'uyu nyene Donald Trump, umukuru w'igihugu wa 47. Ndabibutse ko Donald Trump ari umukuru w'igihugu atavugisha umunwa. Ni umukuru w'igihugu ivyo avuze abishira mu ngiro. Ni umukuru w'igihugu atigera yimaramaza canke ngo avugurutse ijambo giwe. Aya n'amajambo yakoreshejwe na Marco Rubio, Donald Trump amuhagaze inyuma. Aravuga ati nimba rero hari ivyo mufyina ntimufyine n'amasezerano canke nibiyago mwayaze na Donald Trump. Abantu bariko barumviza amajambo ya Marco Rubio bose direct bace bayafatanya na situation actuelle y'u Rwanda na Congo, aho Kagame aheruka gusinya amasezerano y'amahoro. Donald Trump ari mediateur wabo, ariwe yahamagaye Tshisekedi, arahamagara Paul Kagame, baritaba. Mu gihe Paul Kagame rero naniranye kuja gusinya amasezerano y'amahoro. Iruhande yabo bahagurukije nyene icubahiro His Excellence Son Excellence General Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Barahagurutsa Ruto, barahagurutsa n'intumwa za Uganda kwa Museveni, barahagurutsa Angola, n'abandi baserukira amashirahamwe mpuzamahanga za ONU, za n'ibindi bihugu vyinshi vya rutura kwisi. Aha rero Trump aravuga, Rubio aravuga nkuha ubutumwa Paul Kagame n'abanyarwanda, ababwira ati Trump suko ameze, nimba ruko mu mwiyumvira canke mwiyumviro Amerika ya kera, ubu siko biri. C'est un homme de parole, c'est un homme qui dit et qui agit. Nuko aya majambo reka tuyabashiriremwo namwe muyiyumvire. Des gens qui jouent à des petits jeux et qui pensent que rien ne leur arrivera. Mais nous avons maintenant un président, le 47e, qui ne joue pas à ce genre de petits jeux. Lorsqu'il vous dit qu'il va agir et qu'il va régler les problèmes, il va le faire. Il va le faire et il agit. Cela fait 14, 15 ans que je suis dans cette branche. Et que nous disons nous allons faire ceci, cela, mais maintenant nous avons un président qui agit. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à le comprendre. C'est comme ça que nous allons travailler et les gens doivent le comprendre. Ce n'est pas un président qui parle, qui fait des conférences de presse et qui écrit des lettres. Si le président dit qu'il est sérieux, eh bien prenez-le au sérieux. Tout cela était une menace directe pour la sécurité nationale des États-Unis. Ce président est un président de la paix. Maduro a eu plusieurs opportunités et plusieurs voies de sortie. Et il pourrait vivre à un autre endroit dans de très bonnes conditions. Il a choisi de jouer au dur. Voilà le résultat ce matin. Le message pour le monde, c'est que... Et le suivant, le président ne cherche pas à se quereller avec tout le monde. Nous sommes prêts à parler avec tout le monde. Mais ne jouez pas des petits jeux avec nous. Ne nous prenez pas pour des idiots. Ne prenez pas ce président pour un idiot, puisque sinon ça va mal terminer pour vous. Et j'espère que la leçon a été retenue hier et qu'elle portera.
Yes, ndibaza ko muhejeje kuyumvira ano majambo naho ari mu rurimi rw'igifaransa, naye nahejeje kuyaca ku masonga ivyo bariko baravugamwo nivyo nyene nari mpejeje kubabwira. Hanyuma hari abenshi bagumye bambwira none ko tutabonye video afatwa amafoto ariko barayabonye. Nicolas Maduro yashikanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko naye nababwiye, yacishijwe Guantanamo mu kambi ya gisirikare iri hajya, barategura ikirere baca baramutwara i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yashitse kuno mwijoro ryakeye rigana kuri no munsi wa Mungu. Dukurikire ukungene bamushikanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yes, ukurero niko Nicolas Maduro yashikanywe muri Amerika aho agiye kwitaba Tribunal Federale ya Manhattan ku munsi wejo itariki zitanu. U Rwanda tuje ku Rwanda, u Rwanda rushikiriza ibiki? U Rwanda ruriyamiriza mwikete canke itangazo rwasohoye rivuga ati condemnation of the military attack by the United States of America against the Bolivarian Republic of Venezuela. The Kigali Fed January 2026. The government of the Republic of Rwanda is following with grave concern the recent developments arising from the military attack carried out by the United States of America against the Bolivarian Republic of Venezuela. Aha mu ncamake introduction ni yubani n'ububabare ni nkuko bubabahemukiye cyo bababajwe no n'ivyabaye ngo hakaba igisirikare ca Amerika cateye leta ya Venezuela kumbure bidaciye mu mategeko in clear violation of fundamental principles of international law and the Charter of the United Nations. Nivyo binyene babwira ati ngo bababajwe no kungene Amerika igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika caviyoye cinjira kinyuranyije n'amategeko mpuzamahanga n'ivyo bita la Charte des Nations Unies, amategeko batoye yubahiriza igihugu n'ubwigenge bwacu. Ariko nk'ahantu baca mvuga ati none u Rwanda nta n'isoni rufise kuba goba ruri mu bihugu bakoresheje rino jambo canke no mategeko bonyene bariko baraviyora, bariko batariko barubahiriza mu burasirazuba bwa Kongo. Hano rero benshi rino tangazo barifashe nkuko batagira ubwenge, batagira ubwonko mu kuyihutira kwandika amajambo nkaya, ahandi naho bakabifata ngo nk'ukujijisha, ngo kwigirisha canke guhuma amaso abakungu, bagaragaza ko bibababaje ariko atariko biri. Igihugu cy'u Rwanda kikabandanya kivuga ngo the Rwanda records that respect for international law, the peaceful settlement of disputes and effective militarism remain the essential pillars of global stability. Aha bakivugisha ngo Rwanda rukomeza guhamagarira ukubahiriza amategeko mpuzamahanga
amategeko mpuzamakungu ngo kandi gushira imbere ibiyago vy'amahoro ngo niyo nzira ya mbere ngo ishika inzira abonye n'ubwabo dimwe irikete rinyuranye n'ingeso bariko n'ivyo bariko barakora mu rasirazuba bwa Kongo njo ituma ntarishize ku mutima cyane ariko muri rusangi nivyo bavugamwo abataribonye reka turishire hano hama twongere turishire no muri groupe ya Flehe Podcast TV muraza kurisoma riri mu congereza ariko tugaruke kandi kuri Macron ariwe boss cyane wa Rwanda kuko ibikoresho byinshi bya gisirikare biko birakora nibiko birava mu Bufaransa. Macron yakisize kuri Twitter yiwe nko nabibabwiye mu kiganiro cyo mu gatondo yanditse mu congereza cette fois-ci avuga ati the Venezuelan people are today right of Nicolas Maduro's dictatorship and can only rejoice. Avuga ati ngo abanyagihugu la population Venezuela abanyagihugu bo muri Venezuela ngo uno munsi ngo bakuwe ko igitugu canke dictature ya Nicolas Maduro kandi ngo nibavyishimire aragenda gushika naho yipfuza ko ubuhoca haja ko witwa Edmundo Gonzalez Urrutia yatowe muri 2024 ngo niwe yoca aba umukuru w'igihugu wa transition umukuru w'igihugu w'imfata kibanza ivyi n'ibintu gushaka kwa Emmanuel Macron aho yabandanye avuga ati ngo I am currently exchanging with our partners in the region ngo turiko turabivugana turabe ko ari we bokwemeza mu ncamake murabona ko Macron wewe aravyishimiye kandi ndabitse ko n'abanyagihugu bo muri Venezuela baraye mu munsi mukuru bashima ifatwa ry'uyu Nicolas Maduro. Reka nabakengurukire ndabashimira kandi ndabibutsa ko nta Flehe Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe mukomeze kugira umunsi wa Mungu mwiza. Ciao ciao.